umwami w'igitangaza mani ikomeye wagendeye ku mazi uzura abapfuye ndaguhimbaza twecyo twebwe nuvuga tuzanye réveil biciye mu ndirimbo dushaka kubona changement muri biciye muri music ministry biciye mu ndirimbo zihimbaza Imana aho tubona abantu bahinduka hamwe ushaka kumva umuntu yumva indirimbo bakavuga namuse indirimbo numva no kwakira Yesu turafise naho tubabwira amazina yabo turafise abantu bitukorana babanditsi bigitangaza ikintu kitarimo donc urutonde kiba kirimo akajagari urumva ko imbere yuko iba sekira cyangwa gospel wa gospel umuziki biri mu muziki yo muzika y'amasirikwi menshi abakunzi ba Impower TV turabaramukije tubifuriza ikaze muri studio zacu akaba ari onera kuri micro nkuko mubibona turi kuri Hotel Source du Nil hotel ya kera ikiri ala yino kuko na ahantu heza cyane bafise piscine bafise parking nziza kandi nini cyane bafise jardin imeze neza hama kandi baraluisha cyangwa barakodesha ama bureau ukaba ufise business ukaba ufise ukeneye bureau urashobora kuzanganya bafise ama bureau manini kandi meza cyane ego tukaba turi kumwe n'umutumire adasanzwe akaba ari umuririmbyi n'umuproducteur muri gospel music umuproducteur muri Cornerstone Record ikorera mu Gihosha akaba yitwa Avicenne HOZAGARA arimba gospel reka tumuhe kaze twongere turonka akajyo kuganira nawe turaguhaye kaze Avicenne. Murakoze cyane nitwa Avicenne HOZAGARA kandi umuririmbyi ari indirimbo za gospel n'umuproducteur ndagana production okay je tuganira bwa mbere warambwiye ko wahora mu Rwanda wari gukorera mu Rwanda mugabo wayimukije ino hoba hariho indirimbo umaze gukorera ino mu Burundi ziriho indirimbo zirahari hariho nk'iwanje twura umwami w'igitangaza n'indi muririmbyi yitwa Pin Pajo yitwa ndemezwa neza indi yitwa yakoze ibikomeye zikoze n'izindi zandi benshi bega ukora gospel gusa hajya nkora gospel exclusivement kabisa gospel nkuko izina mu byumva Cornerstone Record Cornerstone ni Yesu donc ibuye abubatsi bagaye ibuye rigumye imfuruka ni Yesu donc turi indirimbo zamamaza Yesu Kristo zivuga inkuru nziza Yesu Kristo zivuga nyene ubwami bw'Imana urakijijwe donc ndakijijwe I'm born again uri Murundi ndi Murundi 100% mu mubiri kubera umuntu yumvise ko harukora mu Rwanda ego c'est vrai abarundi benshi bari mu Rwanda mugabo donc umuntu aca kekeranya uko ni Murundi cyane n'umunyarwanda aje gukorera nga mu Burundi ndi Murundi mu Rwanda by the way nako niga production nagize ama formation masije atandukanye ariko ndi Murundi warukorana ba Mark twakoranye na ba Mark ba Fabrice Nzeyimana ba Maya benshi cyane aba Prosper okay cyabona ko bazanye guitar isigwa kuri mu musicien donc uririmba uvuza numva ingabiro ifise none ni giki kintu uzanye wewe kitandukanye n'ivy'abandi bariko barakora kuko aba producteur baruzenga yo Burundi Bujumbura ni benshi cyane wowe nakaye karusho utuzaniye. Murakoze cyane kuri icyo kibazo ikintu wanzanye gishasha nuko musanze umuntu wese ajya arafise ikintu kiri special afise nta muntu asa n'uwundi nkawe nera ntusa n'uwundi uri specific ngene Imana yakuremye afise agatushe nyene wisangije urumva donc sigura iki nka jewe Cornerstone Record cyangwa Cornerstone ni vision y'Imana ivyo ku Mana aho donc tuzanye ikintu kimeze nka maison cyangwa studio ije
turi guteza umuziki wa gospel imbere biciye mu kuvuga inkuru nziza biciye mu ndirimbo kandi apana mu buryo bwari bumenyerewe kuko ibyo twiteze yuko biciye mu ndimo zacu turirimba dushira ku ma YouTube no mu andi ma platform abantu bakizwa koko bakamenya Yesu apana byo kwigirisha cyane bagahura na Yesu encounterment na Yesu bagahura kabisa urumva icyo tuzanye kandi twatwizeye yuko indimo zacu zizofasha abantu benshi kandi zizohindura imitima y'abantu benshi wow nibaza ko abantu bari muri gospel na karyo keza ukora exclusivité ya gospel ko hariho abantu ze benshi donc amakorali menshi abo mu église atandukanye nashatse kuvuga usanga donc bagira ikibazo ca studio bagati ujya mu producteur ashobora ntakijijwe nagize gute ni gute yoza kutuvugiriza donc kuvugiza indirimbo ko hari yacu ugasanga nyene ni biri compliqué donc nabo ntiborohewe umugabo urumva yuko hariho abantu donc bari prêt gukora muri gospel exclusivement kandi nazo ko bizoteza imbere narakubonye hariho amaclip amaze kubonamwo uri kuvuza acoustique est-ce que ndiga ni uba wazivugije muri studio canke ni juste kuza kugira ngo ufashe muri clip presque nka 90% n'igimba nazivugije gusa hezo bishika nkagenda ntazivugije ariko nka 90% ari jewe kwa abaririmbyi kwa nakubwiye ko nize production mu Rwanda nize production nagize formation muri studio yitwa Wave Lab Fabrice Nzeyimana mwishanje ari Mark Ibamba muramuzi mwese producteur azwi rero ahandi myinshi navugije zawe twa Prosper Nkomezi abagabi Kamanzi nyinshi cyane donc muzumbonyemo kenshi mba naracuranze gitari d'accord OK hama hariho watubwiye ko hari indirimbo zishika kuri zinga zitatu umaze gukora harimwo imwe yiwawe yego woshobora kutuvugiriza gato tukumva nk'abantu bakubonye ijya mbere bumve ukuntu uririmba murakoze zabafasha bayimba indirimbo namaze kuyisohora yitwa urumwami w'igitangaza mbega mvuga Yesu Kristo umwami w'igitangaza isi n'ibyaremwe byose byaremwe na Yesu amen nuko twaririmba donc indirimbo n'abandi baririmbire kandi iri kuri YouTube bashaka kuzoyikurikirana biraba bashaka urumwami w'igitangaza mani komeye wagendeye ku mazi uzura abapfuye ndaguhimbaza Alpha na Omega n'ijuru n'isi uruwera Yesu urumwami akomeye ahambaye Yesu urumwami akomeye ahambaye wow indirimbo nziza je maze kuyumviriza namye nanayumviza n'umunsi ufite touche nziza merci beaucoup nibaza ko abamiziki bacabyumva kandi uririmba neza hama shaka kubaza kuja muri production y'umuziki byakujemwo ryari n'ibintu genre ico cyumviro cyakujemwo ryari ikibazo ciza by the way tujyanjemo gute kuko nk'ikizwa nk'ikintu kijije donc muri église vivante n'église kugira umunsi umwe désir cyangwa mvuga projet gukora indirimbo ndagenda ku producteur navuze izina ngiye gukora indirimbo turayikora turakora beat turashiramo ama piano numva na guitar gato ariko numva navyo nkunze vraiment
nkamubwira je ibintu biko biranjohera nkamubwira sindabikunze no ushaka tubikore gute none nkamubwira ibi ariko ntabitahure utubande ngo ni sawa ariko numva umutima wanje umbwira vraiment ntibiryoshe vraiment cyamvuga hakonze guma nyinyora n'umuntu ngira iki antuka afisa amaraso nanjye mfisa amaraso sumina nanjye sumubiri kuko no kwikino kwiga productions ndi mu musicien naravuza mu deja mu studio cyamvuga rera start cyantanga ndiga production kwenzo ndavyikorera urumva urumva ko donc washatse hari akantu washatse kongeramwe iyo umuntu ariko aragukorera ikintu ntushime hari akantu agatushe uba warondeye ukabura kwa hajya uronse indirimbo ufise nyene ngene wayironse uyibona kwa je ndirimbo ndayibona muri finality yaheze but the whole song mbona ngene from the beginning to the end ngene bimeze umva ntako ndakibona bera ndayireke ntunacengera iyo nyota urumva ntangure nigerero production ndiga kandi ndamushimiye Mark yambaye bakara kwikana ikiganiro je kuri Empower TV ndagushimiye sana God bless you wanyigishije from scratch kugeza n'ubu nyene ndabimushimiye cyane ubu wamaze igihe kingana guturi kuriga je by the way abantu bose bambwira bavuga ati nakuze nk'umwungu bavuga gute umwungu bishe singe bavuga umwungu bishe ukora n'ingoga niko numva bavuga sinzi ko bivuze neza n'ikirundi by the way urumva na jina vanevure gatuya vraiment kuko ndibuka na apen kuko natanguye muri studio twa Wave Lab Mariko yakora muri Kigali cyo gihe kimihurura nagira recording zisanzwe akaza bagambi nka recording murabazi bagaba eme w'Imana nkagira record bisanzwe amajwi urumva ko gutangura indirimbo nk'isugo ngene no gutanga indirimbo ndayibuilding ndayihetse ariko buke rero hagera igendiransa no byanka nka Simo kuko ariko Simo zo nke ariko ko nari experience ko nama mu studio mvuza nkabona nka kusingere ba plasa micro nkabona ngene ba recordinga nkabona ngene biyumvira structure indirimbo niyo mpamvu byanyarutse ko nenje mu bintu maze mu ndahaza byaci binyaruka kandi aussi vraiment ndashima la grâce de Dieu byaranyarutse vraiment nk'abantu bumvise nk'indirimbo yanje mwami gitangaza abantu bose barabambwira ntibisa nkuko ari indirimbo tanguriye abantu barabimbwira kandi biranyankuraje kandi nkabona ko imbere ari heza donc wavuye nga mu ndi ugiye kwiga gusa shawa rufise umuhamagaro vraiment ariko natugina mu Rwanda mu concert ngana gucuranga concert ariko nkabona yuko nefse nzokwiga production no kumenga studio iyo studio nayibonye mbonye n'amaskills nabonamwe nabona ko iyo tuma ntera imbere ndabimenya mu buryo bworoshe kandi yabunyarutse usengera he nsengera yagize yitwa Greater Truth Embassy iri muri ville niho uririmba niho nsengera ndi muri choir niho nyine nkora umurimo w'Imana okay abantu bari kwadukurikirana ngo bamaze kwiyumvira ati none uwo muntu indimbo yiwe twumvise ko ari indimbo yiwe akoresha none ama platform akoresha amazina yahe twomutora gute kuri YouTube nitwa Avicenne HOZAGARA cyo baraba nitwa Avicenne HOZAGARA nkuko mubyumva hano ndakoresha kuno mwana ndakoresha Twitter nuko nyene na Instagram nitwa Avicenne Wonderboy cyamwe mubona kuri Instagram hamwe ndafise na page ya Facebook ni Avicenne HOZAGARA jewe turabagenzi kuri Facebook ngira bizi nivyo yebo nace navuze jewe umuntu ndiko je turabagenzi ko nyene gusa navyazi ako nabimenye bedo ko tukivugana bwa mbere nansi kubikubwira ariko cyamvuga ko bedo birabaye turabibwira jewe hariho umunsi mwaje muri clip gukora clip kuri Ashbook hari ya Nyamungagara muri 10 mwambaye blanc ajya niho aruri niho narindi twari hajye nyene ijya n'indirimbo akoreye umuntu igena kubw'indemezo neza niyo uririmbyi turi kumwe no kwa Stone Record toshaka nizobe biracere mu nzuzi naho taronka uburyo bwinshi ariko biciye mu buntu bw'Imana bizokwaguka tushaka nibe label cyo gufata mu minwe umuririmbyi kandi tukazimukorera kandi tukamwereka abantu bakamumenya biciye mu ndimo z'abantu nyene bakamenya Yesu urumva rero ari muri uririmbyi umwe turakorana ubu turi babiri bya munsi tugiye donc shooting y'indirimbo hajya
bwamenye kuri umuproducteur nabonye juste nyene nje kuvuza hama nundi munsi ndakubona mu ma repetition mu ma repetition ya Prosper ya Avicenne Herukino yakunda muri band yiwe ya waramuvugije ndavuga umuntu nyene okay kumbe arazwi uvuza acoustic yonyene ndavuza acoustic na solo na piano gatoya yendi tushatse ariko sansani gitara acoustic na solo ya hama umuntu aje umuvugiri donc umukorera indirimbo ni wowe uvuza canke urarondera abantu depends biravana uko si yose mba nsho biravana nge mbona uyu yishobora canke ariko nyinshi 80% nge mba nazivugije mba nazivugije canke y'umuririmbyi nyewe nyakwisa yakavuga jewe shaka naka azoze kumushiramwo piano yego he's welcome change he's welcome so imbere ko tubanda donc turangiza tugana ku musozo nshaka utubwire rero Cornerstone Record utubwire donc ama projet yanyu nahe ma service muzohereza abantu nk'akarero mashaka kuvuga ati twebwe turakora ama clip canke dukora indirimbo gusa audio yonyene ama clip ukagenda handi canke nk'ubu waruheje kuvuga ko ari mushaka kwiba label mugakora n'abaririmbyi donc mukamuherekeza amaka mushitsa ahantu dushaka utubwire twe dukora ibi nibi inya kuko abantu baba bakeneye kumenya Cornerstone Record ni studio urakubwiye kandi kongera ikaba label je no bakari n'umurongozi wayo urumva akaba ari donc Cornerstone Record urakubwiye umuhamagara ni vision Imana yaduhaye aho dushaka biciye mu ndirimbo turirimba aramenya urukundo rw'Imana bamenya imbabazi z'Imana abantu bamenya Yesu mu buzima bwabo kuko jambo Imana iravuga yuko ngo kumvira kwa Yesu Kristo kuko atuyimana imuha izina risumba yandi mazina yose aba mu ijuru canke kwisi cyane munsi y'ikuzimu urumva Yesu yahawe izina risumba yandi mazina yose kandi Yesu niwe muremye ibintu byose urumva umuntu wese yo bari abaha kwa kwisi yakara kurikira ikiganiro utamuzi Yesu cyangwa utaramwakira you have to receive him urumva rero twebwe umuhamagaro wacu nuko tuje byo rabiba n'ahandi hantu ariko tuje kuvuga inkuru nziza ya Yesu Kristo biciye mu ndirimbo nk'indimo zacu ziri basically founded on Jesus urumva tuvuga kuri Yesu cyane icyo aje kudukorera urukundo rwiwe donc rero Cornerstone ni studio iri ngaho nkuko navuze dukora gospel gusa urumva gospel rero dufise vision nyinshi nkuko turavugana turafise umunini cyo turakora yitwa Pin Page we turi kumwe hamwe na jewe gusa turafise n'abandi tuzokwakira uko buryo bazobadushoza tukabakira kuko no muri bo turafise abanditsi bashaka kuzuta aho musanga azi kuririmba ko ntazi kwandika urumva turandika indirimbo nyinshi cyane urumva venye n'ubishoboye urumva tukakwandikira kandi turaba motivation yako kuko ari umuntu ashobora kuvuga ngo ndinibe gospel kugira b'umustar abantu bamenye ndenge mwistavuge kana kararenganye ko twegese icyo cyambere kwa ibyo tubigize twabikora muri Yesu twukurimbira sekira vraiment kandi ibyo cyabyoruha gose usumba muri gospel urumva twecyo twebwe tuzanye nuvuga tuzanye réveil biciye mu ndirimbo dushaka kubona changement muri biciye muri music ministry biciye mu ndirimbo zihimbaza Imana aho tubona abantu bahinduka hamwe ushaka kumva umuntu yumva indirimbo bakavuga narumva indirimbo yanumva no kwakira Yesu ya murakoze wow biraryosha kumva umuntu aza afise avuga ati twe dushaka gushika c'est pas juste gushaka business kuzana amahera mugabo kavuga twebwe dufite intumbero yo kuvuga kwagura ubwami bw'Imana bumva ubutumwa ibintu nk'ibyo indirimbo umuntu bavuze ko mufite indirimbo mbega umuntu ashaka indirimbo yanyu arayigura oya nakubwiye byose no nabo bantu mukorana ofende ndabwira twenga umusanzwe byo bivuga ngo mwabironse kwa kubuntu mu bitanye kubuntu urumva singwe ngo byose tugira kwa gusa ntucyumva nawe niyo byose tugira kwa gusa yatuvuze yuko bivana motivation nta muntu ushaka kubona vraiment kandi nicyo nkemu yarabereye urashaka kubona umuntu kavuga umuntu ashaka gukorera Imana kubona motivation fisa ashaka gukorera Imana ashaka inkunze Yesu Kristo ishika kure biciye mu ngabire Imana yamuhaye do umuntu ugasanga ari ikindi kinabura usanga ntazi gucuranga peza piano cyangwa gitari cyangwa ntazi kompoza turafise naho tubabwira amazina yabo turafise abantu dukorana babanditsi bigitangaza urumva abanditsi bigitangaza nk'ubu
ni surprise kizoshika nko muri azwi gose twahaye indirimbo zose bakane muzoyibona urumva yeko ni surprise urumva dufise indirimbo dufise abantu donc si ikintu twatangiye tutatona dufise donc indirimbo nyinshi cyane nka je indirimbo mansore zini nyinshi gose dufise indirimbo ko turaba motivation y'umuntu motivation azanye icyo ashaka gukora urumva ko umuntu wese afite motivation atandukanye yeah okay reka nibaza yuko abantu bamaze kumva aho bazobisanga kuri chaîne yawe ya YouTube ya Avicenne HOZAGARA ya ushirako indirimbo ziwo gusa canke indirimbo za Cornerstone zose oya umwe wese abafise channel yiwe Cornerstone nta channel ifise na ifise ni maison gusa ibafasha gusa ko nifise channel yihariye ikibazo ca nyuma kugira ngo turangize ko muri Sekira bariko bararondera bon si muri Sekira nibaza ko bizokora ku baririmbyi bose amicale des musiciens sinzi ko manze kuvyumva bariko bararondera donc uburongozi kuko nta impene zitagira umwungere donc abantu bose bateza ibintu byose biteza ko hariho umuntu abirongoye na mazibura umwungere mbega mwebwe murabona ko hari ikintu byobafasha donc muri gospel murabona ko hari ikintu byofasha amicale des musiciens hari ikintu byofasha Jecho nibaza kandi baza ko kuri nko bivuze ikintu gitarimo donc urutonde kiba kirimo akajagari urumva kuko imbere yuko iba sekira cyangwa gospel n'umuziki umuziki hari amasirikwi menshi hari amaritige aba mu by'imiziki wasanga umukana gapfukiye n'undi muntu cyangwa aba mezantante donc il faut habe ari organisation ubuyobozi donc bujeje kuyikurikirana kuko ataraho vraiment haba amadezoze menshi ndabishigikiye gose ya kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uburongozi bose buva ku Mana kandi nta kintu kiba kidafise uburongozi cyora akajagari ndabishigikiye cyane nico rumba je yego nibaza ko rumva donc wotanga donc wohimiriza abandi abo muri gospel nabo bakazotora wo bibaze ko ashobora gutanga yaho ndibaza gutora abafise karata oya Jenny waza ko abaririmbyi bose muri rusange kuko abaririmbyi ni benshi ngira nihagera gutora bazotanga umuco y'ukuntu bigenda ego hama reka tugushimire kuri kino kiganiro uduhaye twumvisemwe amajambo meza ko mushingiye cyane ku ijambo ry'Imana kandi kugira urutonde nkuko waruheje kubivuga kugira ikintu kimwe ukoreramwe ahantu ugenderaho nyene birafasha bituma ibintu ukora byose urinda kuvyumvirako kandi ukabikora wavyumviriye none nigihe jambo rya nyuma wovuga ubwira abantu abaririmbyi surtout ko nibo mukorana abaririmbyi kugira akajambo babwiye hamwe abantu bumviza gospel hamace turangiza mwakoze kwikana ikiganiro kandi ndabashimiye cyane ku mwanya mwampaye na mwebwe hama cyo nubwira ko adukurikirana nuko dufise indirimbo nyinshi kandi zizobahezagira nyinshi cyane nk'i 2022 yoyo nkuko turakora ko wari umwaka wa nyuma dusigaranye kubaho ku isi tuzobaha indirimbo nyinshi kandi zizobahezagira zizohindura ubuzima bwanyu zizobaha intahe nshasha mu buzima bwanyu zizobakundisha Yesu zizobakundisha mwe mwera murakoze reka tugushimire nawe dukurikiranye gushika kuri kano kanya twizera ko ikiganiro cakuryoheye kandi cagize ico kigufasha utugire support dufashe ugire subscribe cyangwa s'abone ugire na like ikiganiro caba cakuryoheye hama ugire wandike muri commentaire ico ubona yuko twohindura kuko nibaza yuko tutarashikaho dushika kure tuvuga ngo twarahejeje urashobora kudutera ivyiyumviro ukavuga mukwiye kubikora gutya canke mwokora ibi ikindi naco turakora publicité ukaba ufise ikintu ushaka gushikiriza abantu ushaka kumenyekanisha abantu ushaka kubamenya urashaka kubicisha kuri channel yacu ubikeneye uzokwandike kuri nimero iri ngaha munsi utubarire hama ibisigaye ibiganiro byacu bibandanye bikuryohera nawe ubutaha peace